hari uwababaye kugira ngo agakiza wewe nanje tukaronka. Haleluya. Je mpora ntangazwa n'abakizwa ubona bifata uko bagomba ngo Imana ni rukundo, Imana ni umunyembabazi, Imana niki ngo ntishobora guhana. Imana irahana. Umwana wayo yamuteye umugongo. Haleluya. Atani caka imwe yigeze akora ariko ari ibyaha by'abantu yari yikoreye ngo Imana yamubonye yahindutse igisesema mu maso yayo. Bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura reka tubanze twishire mu biganza by'Imana. Mana nyene amahoro, ndaguhimbaza, uri mwiza kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, udutegurira ivyiza ko bukeye nuko bwije nk'abantu ukunda. None Mana yacu nk'abana bawe utwakiriye amashimwe tujukanye muri kino gitondo, tuje tugushimira ukuntu watuzigamira ijoro kandi tugushimira mu Mwami Imana ko n'uyu munsi uza kutubera mwiza kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi dufitiye. Ushimwe wa Mana we kandi wubahwe, uri umwizigirwa kandi uri umutabazi wacu, uturinda uko bukeye nuko bwije. Imitima yacu irakukunda kandi irakunezererewe kuko watugiriye neza tutari tubikwiriye, watugize abana bawe tutari bo, tugira baraganwa n'umwana wawe tutari tubikwiriye, ariko ivyo byose bitewe n'urukundo n'imbabazi nyinshi dufitiye. Ushimwe kandi wubahwe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ubu turi mu gihe ciza twegereje Pasika. Pasika ni gihe n'ukuri umukristo wese ahari yarakwiye kunezerwa, yarakwiye gushima umwami kuko uyu mwami yatugiriye neza. Yatugiriye neza kuko vy'ukuri abana b'abantu twacumuye ku Mana dutandukanywa nayo, tuba abantu atasezerano ryo kubona Imana twari dufise. Kandi uyu mwami kugira ngo ashike kuri iki gikorwa n'ukuri yabonye amakuba akomeye. Yabonye amakuba akomeye, yararushe, yarasuzuguwe, yabonye ibintu byinshi, arababara, arababazwa kugira ngo we nawe turaga ubugingo budashira. Rero nk'abana b'Imana by'ukuri turakwiye kumenya neza igikorwa yakoze tukacuba kandi tukubahiriza amategeko adutegeka kuko ntivyari vyoroshe na gatoya. Reka turabe inzira Kristo yaciyemwo zotuma wewe nk'umwana w'Imana uvuga ngo uyu muntu sinari nkwiye kumuhemukira. Haleluya. Kuko iyo ugenda uko adashaka biramubabaza. Urabona umuntu aguha ubuzima bwiwe, umuntu aguha urukundo ariko ukanka ukamunanira, bibabaza umutima w'umuntu. Ibaze rero Kristo yatanze ubugingo bwiwe. Reka turabe nyene umubabaro yagize ari mu gashamba k'Igetsemani yitegurira gupfa, abona igikomba agiye kunywerako. Mwumve umubabaro uyu mwami yagize. Haleluya. Reka dusome muri Mariko, turasoma igice ca 14, dusome kuva ku murongo wa 32 dushikane ku murongo wa 42. Haravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Maze bashika ahantu hitwa Igetsemani, abarira bigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje gusenga. Ajana Petero, Yakobo na Yohana, atangura kugira ubwoba no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. Bamuragumye hano mube maso. Yunguruza imbere gatoyi, yubama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane. Asangwa bishoboka, yavuga ati Aba Data, byose biragushobokera, kura iki gikombe kindengane, ariko ntibuko jewe ngomba, yamara bibuko we ugomba. Aragaruka asanga basinziriye, abaza Petero ati Simoni, urasinziriye? Nurushe ubana amaso n'isaha nimwe? Ni mube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima ni ubikunze ariko umubiri ufise intege nke. Yongera kugenda arasenga, avuga amajambo amwe na yambere. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemerewe cyane, ntibamenya ico bamwishura. Agaruka ubugira gatatu, arababarira ati nimwisinzire noneho muruhuke, biraheze, igihe kirashitse. Raba umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimuvyuke tugende, ehe uwungurishije ari hafi. Amen.
jewe iki gice iyo ndiko ndagisoma numva ngize umubabaro mwinshi, numva ngize agahinda kenshi. Murumva Yesu yarahemukiwe birengeje urugero, Yesu yarababaye birengeje urugero. Urumva arasenga aja mwiyerekwa, arabona neza igikomba agiye kunywera, arabona abamuzi yuko bameze ibihiri bafise amacumu, umuntu wese ngira ikigwanisho yari afise nico yazanye aje kugira ngo baze kumwica. Yesu aja abona abo bantu ko bameze, abona ibintu bafise bizi y'umuntu umwe, bizi y'umuntu umwe, ngo abwira abigishwa biwe ati nimuze tugende, ngo ahamagara inkoramutima ziwe. Mwumvise ngo ajana Petero na Yakobo na Yohana, abaravuga ati aba n'abagabo, aba baraza kumfasha umubabaro, baza kumfata amaboko banshigikire bandemeshe. Arababwira ati ngo tugende, ngo kubera yatinya, kubera kumubabara afise kuko bari kuca bihebura, ngo aragenda abasiga hino gato, waragenda ngo atera intambwe arunguruza kugira ngo agende kuririra Imana batumva. Haleluya. Ngo aragenda ngo arubama hasi, yo ababaye, aravuga ati papa umpebeshwejwe niki, ati ndakwinginze ntabari iki gikombe kindengane. Ariko agatema karagaruka, aravuga ati ariko ntibibuko je wenda bishaka, ariko bibuko bigomba. Haleluya. Ngo acaragaruka kugira aje kuraba bagenzi baba za nshuti ziwe, za nkoramutima ziwe, ngo acasanga bageze, asanga bariko baragona. Urabona gushika mu gihe ca ngirente, nabo wari wizigiye ukabona nta numwe ari conscious y'ikibazo urimo, akabona nta numwe yitayeho ikibazo uri kuracamo. Kristo nivyo vyamubayeko. Arababwira ati yo, ati mbega murasinzira, ati Pete, ati nawe, ati ndurushe ubana nanje n'isaha imwe muri souffrance ndimo, muri aya magogwa ndimo, ndurushe ubana nanje n'isaha imwe, urasinziriye. Ati nimuvyuke ibintu birakomeye. Ati mfise akabonge kagira kica umutima wanje, ati ngira nturike. Haleluya. Ati ngira nturike n'akabonge, ati ariko namwe murasinzire nta numwe, ati nimuvyuke musenge ntimugwe mu mawusha mabi. Barakanguka, ariko kubera intege nke bari bafise basubira kwiryamira. Umva Satani yari yakenyeye, aravuga ngo ngomba kumubabaza, ngomba kumwica nabi, ndamwice rubi, apana umubabara, apana agahinda. Iyumvire nk'abantu mwagendaye musengana, abantu mwasangiye, abantu mwanezerewe hamwe, mwababaranye hamwe, ariko ugashika mu gihe cyawe ubona ko ingorane zigusakaje, ukabona nta muntu numwe ashoboye kukunamurira amaso, nta numwe ashoboye kuvuga ati reka ngufashe muri aya magogo urimo, reka basi dufatanye, ukabura umuntu numwe. Gerageza wiyumvire uyo mubabaro. Isene ndayiyumvira nkumva n'amarira agomba gutemba. Nta mukabona abana b'abantu turabifata ibintu bisanzwe, gakiza ukabona abantu bagasuzugura, ukabona abantu bumengana ibintu, abantu bifyinira, bamwe baravuga ko ari abatekamutwe, abandi urumva bavyita amazina bagomba, ariko hari uwababaye kugira ngo agakiza wewe nanje tukaronka. Haleluya. Kandi ata muntu numwe asaba ikintu na kimwe kugira ngo yakira ko gakiza. Karaba muravuga ngo yaba kagugwa amafaranga ko tugoye, mugabo bakatangira ubuntu. Haleluya. Ngo hanyuma ngo arasubira aragenda, ngo asubira kubama, arasubira avuga ngo ya majambo nyene, agenda kuririra se. Ariko se yagize iki? Ngo yamuteye umugongo. Haleluya. Yamuteye umugongo. Je mpora ntangazwa n'abakizwa, ubona bifata uko bagomba, ngo Imana ni rukundo, Imana ni umunyembabazi, Imana niki ngo ntishobora guhana. Imana irahana. Umwana wayo yamuteye umugongo. Haleluya. Ata ni caka imwe yigeze akora, ariko ari ibyaha by'abantu yari yikoreye, ngo Imana yamubonye yahindutse igisesema mu maso yayo, ngo imutera umugongo. Haleluya. Ariko irungika marayika ati iruke umwongereza inkomezi. Haleluya. Irukanga umwongereza imbaraga kugira ngo ashobore kuresista. Haleluya. Yesu ngo yabwira inshuro zitatu, ku ya gatatu aragaruka, ku ya kabiri yasanze baryamye. Mwumvise? Yasanze baryamye. Ngo yongera kugaruka asanga basinziriye, kuko ngo amaso yabo yari aremerewe cyane, ntibamenya ico bamwishura. Barabuze kuko barabona
ko ababaye kuko yarabibabwiye atakabonge kagira kanyice ati umutima wanje urakunze gukora iki gikorwa mugabo umubiri urananiye kandi umubiri wama watunaniye abantu b'Imana umubiri urakunanira ukifuza gukora ibyiza ukifuza gukorera abandi ukifuza kumva ko hari ibintu tojamo mugabo umubiri ukakunanira kandi umutima ubushaka Kristo yari yambaye umubiri haleluya yari yambaye umubiri nkuko wowe nanje twambaye yarava amaraso yarababara haleluya yaravise ibigumbagumba nk'ivyo ufise aremera anywera kuri iki gikombe haleluya ubugira gatatu mwataravuga ngo aragaruka ubugira gatatu arababare ati nimwisinzire noneho muruhuke biraheze igihe kirashitse raba umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha haleluya kuko bari bashitse kandi mwiyumvire agurishwa n'umuntu bagendanye agurishwa n'umuntu yagiriye neza agurishwa nkuko n'uyu munsi hari abana b'Imana bagurisha bene se baragurishwa n'umuntu yahereye ku kiganza ati umuntu yogeje ibirenga umuntu yagaburiye umuntu yagiriye neza umuntu bagendanye bagoranye niwe yamugurishije muribaza iki gikomere uyu mwami wacu yagize uyu mubabaro umwami wacu yagize hama nawe nanje tukaba turiko turamwongerereza kuko uyu munsi abona hari abariko barazimira abona hari bagendera mu vyaha abona hari abantu batavyumva bisubira gukomeretsa umutima wiwe akababara haleluya kuko ntashaka ko ari umuntu numwe agwa mu mahonero bose ashaka ko baraga ubugingo budashira kuko ngo umunezero wiwe nukubana n'umwana w'umuntu imyaka yose ariko tumuteye umugongo benshi barazimiye basi bagendera mu bitakogwa bagendera mu by'Imana yanka ariko wateze ibiganza abitegeye bose avuga ati nimuze kuri jewe ndabagirire neza ariko tukamwankira wibaza umubabaro dutera uyu mwami n'igikorwa yakoze Imana idufashe kandi Imana itubabarire uyu munsi ndakwinginga wewe uzokumvira ijambo ndakwinginze ngo wirimbure witandukanye rega umunezero n'uwawe haleluya kujana nawe kurongorwa nawe ni wewe bigirira ikimazi we n'umunezero kuri we kubona igikorwa yakoze cyarabyaye umusaruro ariko inyungu ni yawe kuko ubaho ubuzima bw'Imana ubaho uguwe neza ubaho ubuzima butemba haleluya rero nahawe muntu w'Imana uhindukire uze ku muco wiwe kuko ntawatera umugo nta numwe ntatoranya ku butoni haleluya ngo imvura yiwayigwishiriza bose rero Imana yo mwijuru ibampezagirire nukuri tugira umwete ukunywana n'uyu mwami tumukunde kuko nawe yaradukunze urukundo rutangaje mwami wanje ndagushima kandi ndagushimira wagize neza ntivyari byorosha ariko vyari bikwiriye warababaye kugira ngo tubabarigwe urakubitwa kugira ngo mu mishishago yawe dukira ingwara wambika ubusa kugira ngo atwambike urasuzugurwa kugira ngo icyubahiro cyawe kiduhe mwami ntacyo utakoze kugira ngo umwana w'umuntu abeho ubuzima bwiza ntacyo utakoze kugira ngo umwana w'umuntu araga ubugingo budashira n'ubu nsubiye kukwinginga kubw'imbabazi n'urukundo rwawe subira ugwishimbira y'umugisha w'agakiza kawe mwami Imana kuba atarakumenya mwemu yera ukore ku mutima w'umuntu wese atarakwizera aguhindukirire kuko nta muntu n'umwe azoragwa ijuru atemeye guca atari we umuhaye umweretse inzira yo gucamo ndakwinginze rero umukunzi mwiza ubikore kubw'imbabazi n'urukundo rwawe natwe dukomeza kugushima nk'abakumenye tukuni naza kandi tugukengurukira ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu nsenze gutyo amen mugire umunsi mwiza mwarahezagiwe.